iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka ari ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, agateka kazina muntu ndetse n'ubutungane. Ndagwaye kazi rero muri ano makuru mwe mubandanya gukurikirana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza mwe muherereye mu gihugu c'u Burundi, mu burengero, mu buraruko, mu buseruko no mu bumanuko. Abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu barereye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure mwese. Numwanya rero tugiye kugaruka ku makuru atandukanye cyane cyane ko yariko aravugwa mu bihangange bikomeye muri politike. Bamwe bibaza yuko ngagateka kazina muntu karangirira ku banyagihugu gusa, ariko siko bimeze, kuko hari n'abanyepolitike bakomeye bagiye baratabarwa n'abaharanira agateka kazina muntu kandi bari mu bari bajejwe kubatoteza mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Akarorero benshi batanga ni uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni, ivyo yagiye arakora, ndetse bikanavugwa ko hari n'abandi bagiye barahagararira ibikorwa vyo guturira amazu y'abanyagihugu cyane cyane abiyamirije ikiringo ca gatatu, ndetse n'abagiye baragira uruhara mu bwicanyi budasanzwe bwagiye burakorerwa abandi banyagihugu bato bato, kuko bo bari bajejwe amabanga ahambaye mu gihugu. Hari abahoze mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD batumva impamvu abaharanira agateka kazina muntu batabariza abantu, ariko nabo bakaba baraje imbere cyane mu basavye abaharanira agateka kazina muntu kubatabariza mu gihe bari bageze mu bihe bikomeye. Hari kandi abandi nanone bahoze mu nzego z'umutekano nabo basabwe ko batabarizwa mu mwaka w'ibihumbi 2022, ubwo Arengiyome Bunyoni yaragiye gufatwa. Benshi baribuka ijwi ryasemerera ndetse n'ijwi ryatambutse ryanyujijwe cyane mu mirwi ya WhatsApp itandukanye ndetse no kuri Facebook, bavuga ngo mutabarize Mutama, mutabarize Mutama agira yicwe, arafashwe agira yicwe. Ni nabwo ico gihe urwego rw'iperereza rwari rwatanguye gukwirakwiza ibihuha mu gihugu bivuga ko Arengiyome Bunyoni yamaze guhungira mu gihugu ca Tanzania, ngaho yaramaze kubandanya urugendo ageze mu gihugu ca Mozambique agira abandanize mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ibi vyose bikaba ari amwe mu mayiri akoreshwa n'urwego rw'iperereza kugira ngo n'ubundi abo baba bafashwe bace bicwe. Ni nako kandi Desire Uwamahoro nawe ivyamubaye ko mwiperereza benshi barabimenye, inkoni yakubitiweyo ndetse n'ingene yaborejweyo igufa kugira ngo amene amwe mu mabanga ngo yarasangiye n'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere Bunyoni. Saba bompi mvuze gusa, igitumye mvugamo Bunyoni cyane nuko ari umwe mu batabarijwe cyane kandi ari nawe yakoze bimwe mu bikorwa vyinshi vyatosekaza agateka kazina muntu, ariko amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politika kanga kamutabariza. Bamwe bavuga ko ayo mashirahamwe yegukira ubwoko bumwe bw'abantu, ariko siko babisanze. Bamwe bavuga ko ayo mashirahamwe yita ko agateka k'abanyagihugu bato batariko, nanone siko vyagaragaye, kuko n'uwari igihangange agiye kugirirwa nabi n'ubutegetsi Arengiyome Bunyoni yaje gutabarirwa. Murano makuru turaza kubageza ko andi mazina y'ibihangange bitandukanye, cyane cyane kuko tugiye kubageza ko n'intahe yashinzwe na Pacifique Ninina hazwaranira agateka kazina muntu, cyane cyane avuga ku bintu yagiye arabona muri urugendo rwo gutabariza abantu ndetse n'urugendo ndetse n'interano y'amashiramwe agateka kazina muntu agira ku banyagihugu ndetse n'abanyepolitike batandukanye. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose, kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Guharanira ko habaho mu Burundi umurwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu vyatangujwe na Rigiteka mu mwaka w'ibihumbi 2006. Ivyiyo mirwi injewe ntavyo narinzi, nkuko Pacifique Nahazwe ashinga intahe cyane cyane ivyumviro generwa ko vyayo bita principe de Paris. Pacifique Nahazwe ati igihe ntowe kurongora unani Froske mu mwaka w'ibihumbi 2009 bagenzanje barabinsiguriye neza ndabitahura. Guhera ico gihe Froske ica ifati ya mbere ishira hamwe ayandi mashiramwe yigenga, turaduza ijwi kugira turonke natwo murwi. Pacifique ati ntirwara urugamba rworoshe, abategetsi bari babanye nabi n'amashiramwe haranira agateka ka muntu ku buryo batinye urundi rwego rwoza kuyashigikira.
uti ico gihe twaragendeye abategetsi benshi n'abashinga amateka kugezaho hatinda hakaboneka itegeko rigenga CNIDH muri nzero umwaka w'ibihumbi 2011. Pacifique Ninahazwa ati mu byo twasaba kugira uwo murwi wigenge neza twananiwe utuntu dukeye guha CNIDH uburyo bukwiriye bwo gukora itarinze kwa misabiriza muri leta no gwamashira hamwe yigenga uruhara ruboneka mu itorwa ry'abagize CNIDH. Ariko itegeko ryatowe twarabona ko ataco ryo kwicabonetse abagabo n'abakenyezi babikwiriye baja muri CNIDH. Inyuma y'iryo tegeko haje igikorwa cyo gutora abagize CNIDH. Uti muri ico gihe niho namenyana ubwa mbere na Honorable Pascal Nyabenda yararongoye umurwi mu nama nshinga amateka mu vyujejwe harimwo agateka kaze na muntu. Reka tubanze tubageze ko ivyo Pacifique Ninahazwe avuga ko ku munsi wa mbere yahura na Honorable Pascal Nyabenda. Agira ati Pascal Nyabenda yari mushasha mu nama nshinga amateka yari yatoye mu mwaka w'ibihumbi 2010. Imbere yaho yari buramatari w'intara ya Bubanza. Uti nari ndamufise ko amakuru meza ko nko mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2011 ngo barahuriye muri RPA mu kiganiro ca politike caba kwa gatandatu mu gatondo. Uti ico gihe duhura hari kuwa gatanu inyuma y'umutaga yari yasavye ko ikiganiro tugikora imbere bakazokivuza bukeye kubera bwaca aduga mu bikorwa rusangi. Uti sinari bwigere ndamubona nawe ndibaza ko yaranzi mu radio gusa. Pacifique ati we yashitse kare namusanze yicaye muri studio sinibuka neza ko yari kumwe n'umumenyesha makuru Serge Nibizi canke Gilbert niyo nkuru. Uti narashitse ndabaramutsa ariko nkabona aguma biri cuya cinshi ahema nkudashikana neza nibaje ko vyava ku bunini. Ariko kandi kwitaba ikiganiro ca mbere nk'ico vyaratera ubwoba bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD vyarabatera ubwoba guhura n'abantu bo muri societe civile muri ico gihe. Uti sinamenye neza icatumye amera gutyo uwo munsi ariko twarahuye mu nyuma mu bindi biganiro vyinshi nta kibazo nk'ico yaragifise. Ngico kiganiro cagenze neza. Ngitanguye ikiganiro naravuze ko Pascal Nyabenda nari ndamuzi neza kuva akiri buramatari ko nari nizeye ko azoba umushinga naye mu gikorwa cyo gutora abazoja muri CNIDH. Uti narabonye ko bimutangaje cyane ubundi yari yiteze ko nje kumugwanya. Muri ivyo bihe abategetsi benshi baza mu biganiro batazi ko societe civile bazi ko societe civile igorana gusa ko yanka abategetsi bava muri CNDD-FDD ngo ntibari bazi ko kenshi duhagarara ku mategeko cyane cyane kandi ko uwo tuzi neza tumuvuga uko tumuzi. Twavuye muri ico kiganiro yatekanye dutwenga kandi twaragumanye imigenderanire myiza no mu nyuma. Uti rero igikorwa cyo kurobanura abazoja muri CNIDH Pacifique Ninahazwe aracashinga intahe. Ico gikorwa cyatangujwe n'itangazo ryasaba abipfuza kuja muri CNIDH kujana amadosiye yabo mu nama nshinga amateka. Ti dosiye yanje nayijanye ku munsi wa nyuma hasigaye isaha ngo ico gikorwa kirangire. Uti nta ntumbero nari mfise yo kwinjira muri CNIDH nari nipfuza kwibonera uko ico gikorwa kiriko kiragenda. Uti naranatinya ko bohava bantora kugira banumye ku madosiye nariko ndakora cyane cyane ijanye no kurondera ubutungane kwigandagurwa rya Ernest Manirumva. Gico gihe vyavugwa ko hoba hatanzwe amadosiye arenga 1000. Sinibuka uko bacukumbuye amadosiye bagatoramwo abaja kubazwa n'umurwi w'abashinga amateka warujejwe guhitamwa amazina 21 yategerezwa kujanwa imbere y'inama nshinga amateka. Niho nanje natumwa ko uwo murwi warurongowe na Honorable Pascal Nyabenda. Ndibuka ko harimwo umushinga amateka wo muri Uprona Esperance Inamahoro yahoze ari buramatari wa Bururi, umushinga amateka Norbert Ndiho kubwayo wo muri Frodebu Nyakuri ndetse n'umushinga amateka Alfred ahingejeje yaserukira abatwa. Uti nahamagaye ku mugoroba buriko burira ngishika nararamukije abagize umugwi mbona Honorable Pascal Nyabenda atanguye gutwenga. N'umuntu ngasanzwe yamana kamwemwe kandi atebura cyane. Umwanya wa mbere kwari ukwidondora barambaza nkishura. Natanguye kubatwenza bakiriko barambaza ibibazo bijanye no mwidondoro wanje. Uti ari nyishu nabahaye ku bibazo bimwe zica zirabatwenza. Turanaharira akanya kuko bo bari bafise uko iyo myidondoro itegerezwa kuvugwa. Tisinshimye gutomora izo bibazo. Inyishu natanze nazo ngazozitanga.
mu nyuma ngo niho bamubaza impamvu yibaza ko akwiye kuja muri CNIDH ivyo amaze gukora mu bijanye n'agateka kazina muntu. Narabishuye ivyo bipfuza kumenya, ariko mu kurangiza ndababwiye nti banyakubahwa, sinibaza ko kunshira muri CNIDH ari ikintu coborohera mwebwe, naho mwobishaka mwohava muronka amategeko abibabuza. Ntabwo nibaza ko mukeneye cyane kumenya uko njewe mparanira agateka kazina muntu, ndazi ko musanzwe mubizi, ariko ngira ndababwira ikintu kimwe gusa cotuma munshiramwo. Kunshiramwo vyo mugihe mwebwe nyene mwoba mwikunze. Murazi ko politiki ihindagurika, ejo murashobora kwisanga mu munyororo mukitwa abansi b'igihugu. Ivyo nivyabashikira, murazi ko abahora ari abagenzi bazobaheba. Ikintu cotuma nje munshira muri CNIDH nuko muzi neza ko nimwafatwa ari je nzokubahuka kubavugira mu gihe abandi bose bazoba babataye. Nimumpe izo nguvu nze ndabatabare mugowe. Bose baciye baduka baratwenga. Robert yatwenga gahoro gahoro naramutwengeje. Pascal Nyabenda we yaregutse aratwenga rwose. Twaramaze akanya dutera inkuru hanyuma ndasezera ndigira. Nkuko Pascal Nyabenda murantunge nkuko Pacifique Nahazwe abandanya ashinga intahe, uti mu nyuma amakuru naronse nuko habaye impari mu kagwi gato k'abasendede FDD. Bamwe bavuga ko bonshiramwo kugira abantumye, bati tumushizemwo akaba atari we ari ku mutwe ntazosubira kuvuga, hazohora havuga umukuru w'umugwi nyene. Urundi ruhande ntirwashaka ko mbamwo. Abampaye amakuru bambwiye ko ngo abo muri urwo ruhande bagize bati urya muntu ntimumuzi mwebwe, ikintu cose yojamwo yoshobora kugihindura opposition. Nuko ingingi birafashwe ko batoherahira ngo banshire muri 21 bazoja kwiyamamaza imbere y'inama nshinga amateka kubera batari bazi neza ivyo no hava mbwira abarundi bose. Urara rw'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Terence Sinunguruza. Pacifique Nahazwe nkuko abandanya bivuga mu mashyirahamwe yigenga ngo bari bafise abo bipfuza ko batohara muri CNIDH murantunge. Bamwe twari twamaze kumenya ko hari imirwi y'abashinga amateka ibashigikiye. Abo ntaco twabavuga ko muge twari tuzi ko vy'ukuri baharanira agateka ka muntu. Utinje n'abagenzanje bakeye twaragiye kurondera icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Terence Sinunguruza kugira musabe ko yokora ibishoboka vyose. Jean Marie Vianney Kavumbagu ntaburemwo bazoba bagize CNIDH. Kavumbagu yari umuntu twubaha twese ngo yavuga make, ariko akaba utadohoka kwibanga ryo kugwanira agateka ka muntu, kandi twari tuzi ubumenyi bukomeye afise bujanye n'agateka kazina muntu. Twari tuzi neza ko atowe azogira akamaro CNIDH. Terence Sinunguruza ngo yaraturavye arumirwa, yatubwiye ati abantu bo muri societe civile bwa bundi muratandukanye n'abanyepolitike. Muri politike kirazira gukora ikintu udafisemwo inyungu. None Kavumba gatowe mwebwe muca muronka iki ko atanumwe muri mwebwe azogena abantu? Pacifique ati nari gutahura murantunge. Ngo yabandanije agira ati nari gutahura muje kwivugira ngo mujemwe, none muje kuvugira uwundi muntu mutari kumwe. Nukuri ndatangaye kandi nzogerageza ajemwe. Ngivyo bintu yaravyikuguye umwanya kubona atanumwe muri twebwe ariko amusaba ngo amufashe kujamwe, ahubwo tukavugira uwundi atakindi duhuriye ko kiretse kuba dusangira urugamba. Sinunguruza ngo ari umuntu adasanzwe, ariko aravuga wamwumvamwo ubuntu n'ubwitonzi bwinshi. Yari yabonye vyinshi, yarazi amabanga akomeye y'igihugu. Uko yabitwengeye ngo niko uko yavyemereye ba Pacifique Nahazwe ni nako nubundi yabikoze. Abagize CNIDH ya mbere batowe Pacifique Nahazwe ngari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Batowe harimwo abantu binaribonye bari basanzwe bazenanye mu rugamba rwo guharanira agateka ka muntu. Kuretse Jean Marie Vianney Kavumbagu yararongoye rigiteka, akaba yari n'umukuru wa Kosome. Haratowe kandi Professeur David Nahimana yahoze arongoye rigiteka, na Lucien Nyamarushwa yahoze aromye amabanga nshingwabikorwa wa rigiteka. Uti abo twari tuzi neza cyane haratowe umukuru w'umugwi Frere Emmanuel Ntakarutimana. Tije nari sanzwe ndamuzi nk'intwari kandi nk'icabwenge, abandi benshi muri twebwe ntibari bamuzi. Muri CNDD FDD bo bari bibaza ko ivyo turimwo ari ikibazo c'amoko ko kumbure Emmanuel aje kuvuguruza amaraporo ya societe civile. Uti nabwiye bagenzanje nti aba CNDD FDD ntibazi ico bakoze. Frere Emmanuel Ntakarutimana aruturusha twese kumva ibibazo by'agateka kazina muntu, yaba Imana yo muduha ahubwo akarongora igihugu.
umurwi wejeje gutorwa abamenyesha makuru barabaje Pacifique Ninazwe nguko yakiri ico gikorwa ngaravuga ko akeje nama nshinga amateka ku gikorwa yejeje gukora mu nama nshinga amateka abo nyene baratangaye ngo bari bibaza ko ivyo bakoze bitabanezera kubera umukuru wa CNIDH batoye ataramenyerewe cyane mu mashiramwe kunda kuvugwa ngo niho rero aho bihendeye. Pacifique ati ubwanje nararonsa akaryo ko gukeza honorable Pascal Nyabenda ku gikorwa ciza dukoreye nawe nyene ngo vyaramutangaje ko ndamukeza kandi atanshizemwo ngo mu vy'ukuri umushinga amateka Pascal Nyabenda yarakoze neza ico gikorwa ngo nitwo kwibagira kandi ko inama shinga amateka y'ico gihe rirongowe n'undi mugabo abarundi benshi batari bazi ubutware bwiwe Dr Pio ntavyo hanyuma mu bintu vyose yakora Pio ntavyo hanyuma yagerageza kuja inama n'abarongoye imigambwe yari mu nama nshinga amateka ngo nayo mpamvu CNIDH ya mbere yaje yizewe na bose ko kuko yumvikanye ko n'abantu bava mu migwi itandukanye kandi bicabwenge inyuma ya Pio ntavyo hanyuma ngivyo ntivyasubiriye kuboneka. Pacifique ati no kongera ko akantu kamwe hari umwe mu bari bagize CNIDH ya mbere yaje kundaba imbere yuko batorwa yarambaje ico nibaza kwitorwa rye ko ntazo mwiyamiriza uti naramutomoreye wewe hari ibikorwa ndakuzimwe bijanye n'agateka ka muntu niyo bakugira umukomiseri asanzwe nta ngorane bidutera ariko bakakugira umukuru wa CNIDH canke icegera c'umukuru wayo turakwiyamiriza nta kabuza nawe urazi ivyo twoguhora bitaduhumuriza. Ngiyo mpanuro namuhaye yarayishimye aca yibera komiseri asanzwe ngo ubundi yari afise igihangange mu butegetsi coshobora kumushira hejuru n'ubundi nawe akaja mu ndongozi nkuru za CNIDH. Uti CNIDH ya mbere yaradushimishije cyane mu bikorwa vyayo abarundi barayizigiye ihinduka ubuhungiro bw'abahamwa. Frere Emmanuel Ntakarutimana yarerekanye ubutwari bwiwe mu gihe yararongoye CNIDH ku buryo yizewe n'abarundi bo mu mirwi yose kumbure ngo niwe yarabereye kuba umuhuza w'abarundi canke kurongora severi n'umugabo atavugira mivumbi kumuvumba. CNIDH zakurikiye ya Jean Baptiste baribonekeza na 67 nyini muraba ivyo zikora ngo ntaco twobivuga ko kiretse ko zaje ari ibikorwa vya CNDD FDD mu kugwanya abakoze ngo CNIDH beho no gufakafuka ivyaha bikomeye vy'ubutegetsi. Arabandanya agira ati igikorwa citorwa ya CNIDH ya mbere catumye imigenderanire yanje na honorable Pascal Nyabenda iba myiza. Ibindi turaza kubigaruka ko mu mwaka w'ibihumbi 2000 ivyo birabana n'ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2012 ndetse n'ibindi. N'umuhuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misose muri ko murakora.